Imvura iragwa umuvovu ugatemba ariko isi iguma ari yayindi. Izuba riraka amashamba agashuha ariko isi iguma ari yayindi. Aho ukwezi kuraka umuco ukaboneka ariko ijoro riguma ari ryayindi. Inyenyeri ziraka umuco ukaboneka ariko ijuru riguma ari ryayindi. Kunda ubumwe kera nkiri uwo mwana hajya mu ishuri ndibuka twiga mu rugazi naho ranje imbere bakavuga ngo ninde ashaka kuririmba gaco imbere nkaririmba mugabo ugiye kundaba uwo muntu ariko aririmba n'undi muntu agiye gusohoka hanze bashobora kwitahura kuko nari mfise amasoni nari ntekereje sinavuga amajambo menshi nari ntekereje cyane ariko mugabo hageze kwico kintu gikorwa uririmbo barabikora cyane byarakunyura mbe woba wari ufise abavyeyi baririmbyi cyane yego deni bazugwego data yabikunda yaravuze inanga yego kandi inanga ya yindi imwe torobeka agi nyene hanyuma nibiki byakugura nibiki wakunda gukora mu buzima busanzwe mu buzima busanzwe urumva wo mu gaco gihe yararirimba izo ndirimbo zibereye twarazumva ukumva kwibaza ukumva mbega shari kwavuga ibiki hariho nk'indirimbo wumva gusanga umenga ngo hamwe yavuga ngo bazi ko nzi imiziki myinshi ukibaza ngo ni kirundi kumbe si kirundi nicongereza ariko aravuga aridiye ndirimbo iyo niyihe indirimbo yaririmbye usanga bazi ko nzi imiziki myinshi ngira ngo reka ninayibuka ndayikubarira nuko ndatenga nateguye ko nza ko mwe mwaca muyihindura mukayivuga gutyo oya mwumva ivyo ariko aravuga wowe ukibaza ngo ni kirundi kumbe si kirundi niko avuga icongereza kandi ugaca hakaro warakunze ko umuntu ukabona ibintu ariko aragukorera bibi warekera nka bukimvira mbegaje umuntu kwampevya nawe mwarakundanye ne mwarakunda ngo kuko hari amakopinage barakunda kandi ukunze umuntu wabuzi yuko muzobana kuko ubu biroroshe kuko murandikiranira murafise ama telefone mwandikiranira mugatwe hari yabaje kugira umuntu mubonane nuko wanditse agakete ukakamuha ukwezi imbere se duhuriye mu misi mugaca mugenda mugahora mu misi mukabona kuyaga inyuma y'imisa mwaca muyaga mwaca mubona kuyaga aho mwaba mufite nk'imyaka ingana gute Salut guys, muraho murakomeye. J'espère yuko mumeze neza, muguwe neza. Mushima Imana nkuko natwe dushima Imana muri BI. Ni Gloria Munezero kuri micro. Nkuko vyama mfise bishasha nzana ivya kera nzana ivyubu nzana bato bose turakorana muri BI. No musi nabazaniye umuntu nibaza ko mwese abantu dukurikirana twangira muramuzi. Niyo yandemye Celestin batazira Condo canke ngo gicondo yambwiye ko yitwa gicondo canke kunda ubumwe tumuhe ikaze kuri BI atwidondo donc aramusaba twumviriza hama tuganire. Mwiriwe neza abavukanyi murakomeye mumeze neza yego ndanezerewe cyane kubona nashoboye kuza kuri no televiziyo kugira ngo nyage byinshi nzi mu bintu by'umuziki w'ikirundi rero nkaba nitwa niyo yandemye Celestin nkuko yabivuze kandi nkaba mfise akazina k'ubuhizi kitwa Condo kwari kibakwita Condo Condo kitwa banyita Condo no kubera kera nakuze navutse mfise umukondo munini mfise umukondo munini ruguruye bakwita gicondo rucondo mukondo urumva mugariho akandu kanyuma ka Condo kagumako ntibyakubabaza none kuba witwa uko oya urumva kera wamengana umuntu ariko aragucoka kandi wabivuga cyane ko ari kugira gikire rero byarakunze byarahetse ushaka no kweka byaraheze byose hariho n'ibindi bahamura mu kirundi akaza umuntu w'inshuti agashaka akanoki k'ubuhererezi hama ashize ko kacugira
ugasanga ngo birakize urumva ni imigenzo n'imico y'ikirundi niko yari imeze. Murako muratubwira rero akazina k'ubuhizi ni Kunda Ubumwe benshi bayita kubera iyo ndirimbo naririmbye ngira ngo iramenyekana gose. Benshi bayita Kunda Ubumwe, abandi bakanyita uko nyine ndavuze Condo, abandi bakunda Celestin mu bintu by'akazi. Yego nivyo. Mwavukiye he? Mu ncamake jewe navutse mu 1964 vukira mu ntara ya Bubanza ahantu bita komine ya Rugazi ku musozi bita mu Bungere. Aho hantu kera hari abantu baragira inka cyane. Bubanza harigeze kuba hari inka nyinshi hano. Harigeze kuba inka, hari abantu bava mu misozi ya ruguru bakaza rero kwarunda amatongo barahaza. Ivyo bita kera kugisha. Kugisha baje bagurana amatongo baraza baje kugisha bakaragira inka ko abari inka kurya abakozi bava ruguru bakaza kurondera akazi mu gisagara kwatena katinda kaca hafata nuko vyagenze n'abavyeyi bacu ngira nuko vyagenze kugira bateme baje kubayo. Hama rero ndashobora kwiga mu Rugazi kuva mu ya mbere gushika mu ya gatatu muima turabura abavyeyi bose. Hari mu mwaka ngira ngo 73 gukeye mu metro turavayo nafise mukuru wanje akora i Bujumbura aca tuzana hino ca ntangura kwiga i Bujumbura. Rero nkimanuka i Bujumbura ndiko namanuka kumva nabona uvuye ruguru wiyumvira i Bujumbura abona ko umenga ugiye Burayi niko kuvuye ngaha mu Burundi uvuga ko ugiye muri Paris. Aba turamanuka tuje dushitse ajya kuri base nza mbona ndavye hepfo y'ibarabara mbona amazu y'ivyatsi kambarira mu kugwa none kumbi Bujumbura ni guki hari inzu z'ivyatsi. Mwaza nikaho rero twaje n'imodoka ari umuntu yadoye lift avuye ruguru aratuzana bakorana mu kugwanje n'uwo muntu no baracariho Imana muhezagire vraiment. Ca turazana naho turashika niho twashika kuri bassin aca dusiga we yaja muri ville cyo duca dufata ubwe twaba mu Nyakabiga ca turaduga hari mu 74. Urumva waje mu gisagara kuva kera wewe waraza amahirwe igisagara cyagiye kirabaho bagiye barahindagura ibintu ubibona byose. Yego mu muryango w'abana bangahe? Mfise mu Kenyezi mfise n'abana batatu. Yego nibyo kandi bakuze korego. Oya mvuga mu mwavuka. Mu twavukana n'abana indwi. Hari bo muri bamaze guca 8 baritavye Imana. Uwo mukobwa wanje yatuzanye no yaritavye Imana. Ndafite mushikanje wundi yitavye Imana, ndafite n'undi ahuye n'ivyago mu gihe cya muri Magume. Aho baritavye Imana mbere sigaranye na mushikanje umwe. N'uwo tuvukana babiri na jewe. Nuko n'uwundi vukana kuri papa yari yagerageje kurongora uwundi mukenyezi imbere yuko nawe yitaba Imana. Aramubyara ku mwana wumva rero hari n'uwo ariho nuko bimeze. Murakoze cyane kugira ngo tugende tumenyana neza peut-être ni rya mbere twakiriye muri BI mushaka kutubwira mu majambo make mu bwana bwawe wari umeze gute kugira urinde ubu muririmbyi azwi Kunda Ubumwe twese tuzi naho wasohoye indirimbo peut-être hari abatari bwabeho mwari mumeze gute? Urakoze cyane ico kibazo mbajije kirakomeye kuko kera ngira uwo mwana hajya mu ishuri ndibuka twiga mu Rugazi naho ranje imbere bakavuga ngo ninde ashaka kuririmba ngaco ngiye nkaririmba. Mugabo ugiye kundaba uwo muntu ariko aririmba n'undi muntu agiye gusohoka hanze bashobora kwitahura kuko nari mfise amasoni nari ntekereje sinavuga amajambo menshi nari ntekereje cyane ariko mugabo hageze kwica ikintu gikorwa kuririmba barabikora cyane byarakunyura mbe woba wari ufise abavyeyi baririmbyi cyane? Yego data yabikunda yaravuze inanga. Yego kandi inanga yayindi nkimwe torobeka agiye hanyuma nibiki byakugura nibiki wakunda gukora mu buzima busanzwe? Mu buzima busanzwe urumva nakunda dukobwa two muhira nkiri ruguru
nino nkaba n'umuntu je ntakunda kwasama ikintu ndakibonye ndagishiramo inguvu nyinshi kandi sindagifata nk'ikintu gisanzwe ikintu shoje kije no kucakirana n'inguvu nyinshi ntukigere hari abantu bafata ikintu kamenga ikintu gisanzwe kandi impano y'Imana iguhaye nk'akarero nk'ubu kubona nje ngaha ntabuze gituma nico gituma atakintu nakimwe ukigera ufata minenegwe ikintu cyo tutaza kugifata n'inguvu bicamo inguvu nyinshi uri kuraruka uri kurakura abantu bagira ibintu batandukanye nibaza yuko naho ubu unye bavuga ko ari vy'ubu canke iki adolescence yamyeho wewe mu buyabaga bwawe bugihe wari mu adolescent wari umeze gute urumva mu ico gihe nari umuyabaga urumva navuye ruguru ntanza kwiga ni Bujumbura muri ico gihe cacu rero hari umuririmbyi yitwa Bob Marley yavuze areke yego akarimba neza umva indirimbo ziwe ugasanga twama tuzisubiramo tutazi icongereza ugasanga hari abavuga ibitari byo mu nyuma rero tumaze kuja ku ishuri amashuri yisumbuye cyandakunda ikintu cyitwa icongereza kugira ngo menye wa muntu ico yavuga kubera wona naho wari kubikura kugira ushobore kubisoma ubunye umuririmbyi yasohoye indirimbo haba hariho amaparole uragenda ukabiraba ukabisoma kijya gihe mbere niwashaka twari bwaronka ubuhinga bwa none ku buryo haba televiziyo ku buryo twaca tuyibona televiziyo yaje mu Burundi muri 1984 umva uwo mugaye ico gihe yararirimba izo ndirimbo zibe rero twarazumva ukumva kwibaza ukumva mbega ari kwavuga ibiki hariho nk'indirimbo wumva gusanga umenga ngo hamwe yavuga ngo bazi ko nzi imiziki myinshi ukibaza ngo ni Kirundi kumbe si Kirundi n'icongereza ariko aravuga indirimbo iyo niyihe kandi indirimbo yaririmbye usanga bazi ko nzi imiziki myinshi ngira ngo reka ninayibuka nayikubarira nuko naje nateguye ko nza ko mwe mwaca muyihindura mukayivuga gutyo yamwumva ivyo ariko aravuga wowe ukibaza ngo ni Kirundi kumbe si Kirundi niko avuga icongereza kandi ugatumva umukunzi bagurangira urumva mwarakunda wari usanzwe ibintu byo kuririmba wabyamyemo navyamyemo nabikunda mumva byari muri jewe mugabo sinari bwigere ndonka umwanya wo kubisohora rero uwo muririmbyi Bob Marley bene aba Peter Tosh nico gihe cabo mu myaka ya 78 79 gucyanye ari abantu bakomeye cyane rero indirimbo zava muri Amerika zikazino nivyo twumviriza nivyo rero nakubariye twaciye turende bwiye tumenye icongereza kugira ngo tumenye ico bavuga mu nyuma rero dusanga ibintu biradufashije n'ubugeni natwe twandika byarabahaye ama inspiration nkawe cyane gose inspiration wayikura kuri Bob Marley canke kuri Peter Tosh oya ne inspiration ibyimbiro nyamukuru nabikura ngira ngo hariho ikindi kintu novuga mu gifaransa byete ni invisible hari umuntu wese afite imana yiwe imana yiwe n'ukuboko kuri nyuma utabona kuguma kugira gutya hariho umuntu ari inyuma aguma kubarira ntumenye uwo ari we ukaca wita ikintu cy'igikoko ngo nije nabigize kandi ari umuntu ariko arabikubarira utabona wewe ni imana y'umuntu nyene ishobora ko umva hajya rero urashobora kugira ikintu umuntu ukabona yaduka ariko araririmba singuvu ziyo hari ikindi kintu hari indi nguvu zije zimufanya mbere ko yeke utoca kubigira wewe ubyifuza ntubishobora ubundi akabishobora naho rero ni impano y'Imana mugabo bikaca byongera ugasanga nk'uri muntu ariko aririmba neza ukumva tujenge muntu numva ko no mwiga hariho nk'abarinzi ba kera nk'umuntu yitwa Kirundo Gerard naramukunda cyane yaririmba indirimbo basokuru barabagabo basangira ngire murayiboniye hari indirimbo wumva uzumvirije hari ubankesha Imana umwe yapfutse umuduri hari ibintu wumva ubibwira mugabo tukivuga nko kuri Nkeshimana yapfutse umuduri umenga urimo ibintu naho ubunye tuvuga ngo abaririmbyi bubu ejo nashaka ko mu mwanya tuhava tugaruka ko nk'umuririmbyi nka wewe waririmbye kera urongoye association y'abaririmbyi ba kera donc urumva barakunda kuvuga ko abaririmbyi bubu baririmba ibintu umenga nyene sikindi ciza nta mvugo mbabarira amatwi sinzi nyene babona bivuga none ko umuduri wa Nkeshimana nawe nyene umenga urimo akantu
urumva umudori wa Keshimana yavuga ikirundi mugabo ni washaka gikomeye kandi yarashobora kuvuga nk'ibintu ukibaza ngo nibi kandi ariko avuga ibintu biri imbere yawe urumva yari umuntu aciye ubwenge cyane kandi twarahombye kubona twaratakaje umuntu nk'uwo tukaba tutakimubona tudashobora no kuronka n'ahantu yoba yaratanze n'ikiganiro tudashobora kuronka n'umuntu yamufashe mu mateleviziyo canke kugira ngo basi ifoto yiwe basomwa mugani baza ko hari abo umuntu agiye mu kuraba mu bitabo vya kera ngira muri televiziyo ngira umuntu yobironka ariko n'abaririmbyi bakomeye cyane gose hari n'abandi bavugije inanga hari n'abandi nuba kivuze hari je ndakunda umuntu yitwa Bandora yaririmba indirimbo ngo ndakumbuye Taniyeli basha ndimba akunda kuzavuza kenshi urumva izo ndirimbo uyumvise kibaza mbiga umuntu kugira yirimbe vyagenze gute yego urumva haba harimo message ikomeye ubutumwa bukomeye kandi n'uwo mudiha ariko aravuga ukaca usanga birajanye n'amajambo kandi naho bavyiga yaba ari impano vraiment umuntu avuga ati ni impano ni bake baravyize mugabo muri kijya gihe cacu abantu baratomboye biga mu maseminari mu maseminari rero bari bafite ubwene bigisha abantu abapadiri barigisha ibintu by'umuziki abantu rero batomboye uko n'iki gihe bacu ubona mu myaka za 80 abantu bace hasohoka indirimbo nyinshi z'ikirundi barabigisha umuziki bari amashuri y'abapadiri barigisha umuziki umuntu agaca bishobora n'ivyo kandi yego nuko rero benshi ugaca usanga bazi n'igitari barabajya abantu bakera bose ubona baririmba babazi ivyo bintu abaraciye muri amashuri y'intuze kandi usanga n'indirimbo baririmba ntaho zisa zisana nizi turirimbo no munsi canke z'abantu barimba no munsi kuko bo bari bafise ivyiyumviro bijana kijya gihe abubu nabo ntitubate kwishiravu ntitubabanya ngo barimba nabi cyane bagira ibiki baririmba ku gihe barimwo wumva isi ifise umuvuduko muremure wo kwiruka kandi abana bacu ntibashobora gusigara inyuma kiretse tufashe ubugene turondera ibintu ubugene twabagarura buke buke bagakunda ivy'iwacu mugana naho no kuraba mbega babikunze bakeneye kubaho ivyo bintu byoshobora kubatunga ego nashaka ni ibintu umuntu ashobora kuguma yibaza bikomeye jewe uno munsi ikiganiro namutumiyemwo Celestin umushikanaye Celestin batazira condo kugira ngo tuganire ntitutafanyaje nica kiganiro namwe ndiko turafise ibibazo twibaza twese muri societe tuvuga tuti mbega ibinye umwe yibaza ibi wundi akibaza ibi mugabo nka wewe nk'umunyamuziki ikibazo uno musi ndiko ndibaza nashatse ko twokorerako uri kuraraba ubona nko mu myaka 20 umuziki w'u Burundi zobukiriho hazobagira umuziki w'u Burundi nico gituma twebwe abaririmbyi ba kera ico kibazo wibajije twe na twaracibajije tuja hamwe abaririmbyi ba kera tiragabo nimuze tuja hamwe turabe yuko umuziki wacu twaririmbye ntuzogenda kagirire umuziki wacu twaririmbye tuwigisha abana bacu umuziki wacu twaririmbye tuwukundishe urwaruka rukurakura vuba kugira ngo bazamenye ko kera higeze kubaho indirimbo zitandukanye n'iziko zirabubu rero mu myaka iri imbere leta atacikoze birashoboka birashoboka kubera yuko turiko tujana n'umuvuduko w'isi na bimwe bita mu gifaransa mondialisation rero abantu bubu baravuka dabo turi benshi uko bavuka ari benshi bateza kubaho kugira abahebeho aravuga ati je reka ngira ikintu cotuma kimpubwe ari taratarize reka ni taratarize akaja ko rero akavuza indirimbo iyo ndirimbo ni yaririmba avuga ati ninashiramwe amasanamu asaguke nzoronka abantu benshi canke ninavuga bino bintu bikabura urwaruka canke bikabura abantu umugwi w'abanaka bipfuza ibinaka bizotuma ndonka abantu benshi bankurikira abantu benshi kubera iyo monde tugezemo bakoresha ama social media urumva ababikurikirana cyane urumva twebwe kera ntisigo byari bimeze urumva mwe byagenda gute none kuko kwa kiranso namwe mwarigeze muri nibike bavuga ngo ubwatsi burashabuka bisobundi mugabo mwarigeze kubona muri abastar mwe mwabigenjeje gute mwavyitwaramwo gute twebwe urumva kugira dushobore kwandika nk'indirimbo nayo babariye waba warafashe nk'ivyumviro bifise akaro warafunze ko umuntu ukabona ibintu ariko aragukorera bibi waracara nkabukimvira mbegaje
umuntu kwampevya namwe mwarakundanye ne mwarakunda ngo kuko hari amakopinage barakunda kandi ukunze umuntu wabuzi yuko muzobana kuko ubu biroroshe kuko murandikiranira murafise amatelefone mwandikiranira mugatwe hari iwacu kugira umuntu mubonane nuko wanditse agakete ukakamuha ukwezi imbere so duhuriye mu misi mugaca mugenda mugahora mu misi mukabona kuyaga inyuma y'imisa mwaca muyaga mwaca mubona kuyaga aho mwaba mufite nk'imyaka ingana gute 18 19 mugana murumva ko byaba ari mwaba mukiri bari ari imyaka ari imyaka aho usanga abantu bose ibyo bintu babijamo nuko rero ukaca tanga rero kwandika ubonye ati kiriya kintu canezere urya muntu kuri yankunze yamaye urukundo ukaca umwandika urukundo ukagwandika neza ari cakubabaje naho haraho ngira wamaze kumva bavuga ngo abatware baramuntwaye nanijye n'inkuru y'ukuri icyamisa n'ibyo byarabaye yari indirimbo yande mbega ngo nabari yumva na ndayizi iriya ngo abatware nibo bamuntwaye biba byaba rukuri nyene baba bamushatse kuvuga yuko ubugene abantu bakera baririmba yaba yabonye ibintu ubugene bimeze akabishira mu gakayavyandika mu rufasoni mu mvugo mbabarira amatwi ngari habacokorana none nk'ubu unye nk'ijya ndirimbo ya Change Amisi yindi ariko araririmba ngo umukobwa nyamba ngo mbega ni gute mbega kugenda vyanka n'ikigamwana yari karamucokoza tukajya bijya bisigura ni ibintu ariko ndakubarira waba warakunze umuntu ukamuyumvira ukamushira mu mutwe hama mu nyuma ukaca usanga ukibaza ngo niwe muri kumwe niwe ugasanga atubahinda y'undi muntu tipika byagenze gute sindi mu siwe ntiyantumye canke se uwo yantumye mugaje ndavyumvira nkuko muri make byo dushaka kuvuga nuko kera abantu kugira bandike cyaba ikintu camukoze ku mutima ubu naho hari abashaka kwandika kubera yuko avuga ati naka yaririmbye gutya nanje kandirimbe gutya ndabikujye ndimo nanje yosa yoziruta ije yiwe karyoha bakayikunda kurusha ariko twebwe twaririmba ariko ikintu cagushitse ku mutima kandi wagendereje ukabona yuko ico kintu gikwiye kuvugwa gikwiye kuratwa gikwiye uriko uragerageza kuraba ubunye umuziki w'u Burundi baravanga n'izindi ndimi zitandukanye apana gusa mu muziki no mu bindi byose no mu mvugo tuvuga usanga tuko turavanga usanga tuko turagirana kandi si nuko tubasumbya n'indimi gose kuko mwebwe mwaziga mwiga amashuri menshi kandi akomeye kandi mwabivugana neza wowe wiyumvira yuko mwe ubuhinga mwakoresha kugira ngo mushobore kuguma muririmba ikirundi ciza mwandike mu kirundi kandi muronke amajambo yo mukoresha mu kirundi mwako indirimbo zikora ku bantu bose n'ubu zifise uburyohe tukuma tubona abantu bose bumviriza byabari ibintu urumva kera muri make abari abantu uze uririmbye indirimbo kera bazijana kuri televiziyo y'u Burundi babanza kuzisoma bakazumviriza bakaraba yuko ivyo waririmbye nari ibintu bifise vyumvikana kandi bifise ico bihanura kandi bakumviriza yuko utagiye uravangatiranya ibirimo rero natwe rero twaca turabira kuri iyo kumva none naka ko yaririmbye gutya nanje reka ndirimbe nkana sinshiremo ibindi birimi reka ndirimbe nuko rero twagira kurandika kandi yindi mpano twari dufise nuko urabona twebwe kera twari dufise urugo twakuriyemo byari byoroshe wakurira ruguru ubu hari imico n'imigenzo ya ruguru wabona ariko abo bana b'ubu benshi bakora Bujumbura nk'akarorero ugasanga bari mu rupangu ataha umuntu wese yitahiriwe nawe umenye ivy'uwundi nuzokumva nuko aravuza inanga nuzokumva nuko aravuza igicuba ujana ukumva umuziki uri kuravuga ukumva wumva nuko batahura biragoye ego nuko rero ubwo banone mwebwe nka muri kugira murinde mushika gushinga iryo shira hamwe mubona yuko rizofasha gute mwebwe mu proteja iryo shira hamwe mwarishinze kugira bice bigenda gute hanini twarishinze iryo shira hamwe kugira ngo rigarukire kanovera k'indirimbo kandi ryongere rifashe ibikorwa abantu bakoze ibikorwa bakoze no kuvuga yuko umuntu yaririmbye ikintu kizima yibagirwa nk'abajya bose bapfu bitavye Imana muriko murarondera ivyabo kugira muzo n'ubuye muriko mukoresha iki kugira ngo mubazane ivyabo byose tugiye kuri
novuga gute ku buryo ngo ngiye kuri YouTube nkandika umuduri wa Nkeshimana noca ndawuronka byoroshe hariho mwaba muri ko muravyumvira ko ngene muzogenda ngo ivyo byose twaravyimviriye urubaza ibibazo bikomeye cyane ivyo byose kugira turinde tuja hamwe ivyo byose twarabiciye hirya no hino turabona ko ari ibintu bikenewe duca tuvuga tuti reka tubanze mu ntango dukora ibi tubanze tumenyekane abantu batumenye hama mu nyuma ivyo bindi byose dufise ku mugambi tuzobishika karuko abantu bakumenye bamaze kumenya uzoshobora no kwitura naka ugiye kumubaza ikintu azokigukorera mugana ugiye buno nyine nko kakara nko ugenda kubaza ati ndashaka umfashe twe turabaririmbye bakira twagomba kuza batakuze ushavuga ati umuntu azanye niki tumuzi ubundi agomba kutwiba muri bangahe none muri iyo shirahamwe rya turamaze kugira kuri 40 tuvuga tuzatinjiza bake nabakera gusa cyateganya kwaza oya nabakera mugabo twarabonye yuko abakera mu myaka ya 70 n'abantu bafite imyaka 70 71 72 hariho n'abatonya rero nk'ufise imyaka 30 umuhungu wa Ciza Silvestre arafise umuririmbyi nawe afise umwana w'ingabirano akomeye rwose yitwa Pacifique aririmbira hariya nyene mu Kirundo yari inaye Bujumbura yego oya no kumurondera umumenyere arabiza afise ingabirano nzobahamagarana na papa wiwe kugira baze baduke cyane rwose kenshi niyo tuvugije kenshi niba muvugiriza okay tuzurara buzomubona yirabura nuko rero twagira rero tukaja twandika dufashijwe n'iyo mico kama twari dufise ya kera tugafashwa n'ubumenyi twari dufise kuko benshi basanga baraciye mu ishuri barize bakamenya ubwenge bandika amajambo kujya bandika amajambo bakagira amajambo avuga kumwe mu guhereza ugasanga umuntu yanditse ntiyandika ibintu baza kumviza ziga ndimo z'abakongomani basanga bandika ibintu bipfaga bigashikari ariko twe mu Burundi indirimbo zumviriza indirimbo nziza biva ngaho ukavuga akantu kamwe ukavuga umurongo ya kabiri ngo ugasanga birafise ihuriro n'isaniro byose muri komunani bimwe bita mu gifaransa poème ni poésie none wewe nka wewe navuze cyane ku byerekeye n'uzo sinakubajije nko ku muziki wawe watangiye kuririmba ryari Kunda Ubumwe yaje gute wayiyumviriye gute urumva muri make Kunda Ubumwe jewe twaciye mu bintu byinshi mu gihugu twaciye mu bintu byinshi bigoye kandi ibyo byose byagiye birampa icigwa nkabona kandi rero yuko mu Burundi hari abantu benshi abarundi batandukanye ku budasa kuyo tuva twese ntituva hamwe harabopfa ibubanza harabopfa amadini samwe eka n'imico si abantu bafite imico nk'iyisi imwe mwavuga ivyo byose bigiye hamwe bitugirira neza nko mu bitero nk'umuntu wonsigo nk'umuntu yoba petete tarumviriza cyane iya ndirimbo tubwira nk'igitero ca mbere amajambo avugwamwo urumva igitero ca mbere mvuga nti imvura iragwa mvuga atemba ariko isi iguma ari yaye aho rero ico nashaka kuvuga yuko nawe ugira gute igihugu ntushobora kugihindura uko ubishakiye yumva naho hoza imvura ikagira gute igihugu kizopfa kizigimanganya ntashobora kuba ibintu vyononekara ariko kiguma Burundi bugumaho kandi nivyo ntiwabesha niho bimaze kubona ko bimeze uko none izo nguvu uriko urakoresha kugira ngo ubabaze mwene wanyu udishaka kwiki birekuze dukundana wayiririmbye wambwiye yuko wayiririmbye muri 90 ntibari bwazane ujya musi oya nukuri ubumwe noneho wabwiyumviriye gute ijambo ubumwe kuri wewe risigura ubumwe no kuvuga ko abantu bagiye hamwe bashobora gutera imbere ni nguvu zotuma abantu bagiye hamwe batsinda ivyo bintu byose shetani yo biri kwirabarungikamo bagiye hamwe bagahanurana bagiye hamwe bagakorera hamwe
bakabikiri bogira botera imbere mugabo akabijya muri rya ndirimbo nuko nanka yuko hoba ingwana mu Burundi sinipfuza jese nk'undi ngwano je n'umusiba naho nobona ashobora kubica oya nukuri iyo rembo niko narezwe ko nakuze kubera bijya kera babwira ngo kirazira kwica umuserebanyi ngo kirazira ngo kwica igikere urazi ko je nokora ko kuva nganuko n'inkoko ndashobora kuyibaga naho nobona imbeba hake ashobora kuyica urayiti nane bakwinjiriye ko mwijoro ko urumva papa w'abana umwana bitinye nk'imbeba ikagira oya no kuvuga ibintu byo gusesa amaca nk'ibiki sindabikunda vraiment no kuri sindabikunda sindabikunda rero nico navuga nti rero reka abantu dukundane tugira ubwo bumwe reke tubane mufise indirimbo zingahe nihebo zikura urumva mfise indirimbo nyinshi byinshi nari nazijandukiye RTNB mugabo haje bijya bya bimwe byo gukura mu ndirimbo mu buhinga bwa kera bava mu buhinga bwa kera baja mu buhinga bushasha analogique numérique bamba barasinkora kuvuga ifaransa urumva hama niho rero byaciye usanga zimwe zitakaye mugahaye zashoboye kubona nk'iyo kondomu yasigaye mutegekanya none kuzozirekipera gute kuzigarura ndazifise kuri cassette turabona kera twagira ku makasete mu kasete ndazifise ariko rero kugira uronke ahandi hantu ugenda ugushaka kugira ngo ucuronka ugenze ongera kuvuga kujya nyene biragoye nibaza ko watwumva ngira ngo yomubwira ingene yoshobora kubigenza mbwa nibaza ko ugiye mu ma studio ngira ntibobura ico bagufasha canke bofasha bashaka gufasha ivyo naje navyiyumviriye nibaza ko bishaka kugira ico bizofashije naje rero indirimbo zanyu zama zifise akanovera n'ikimenyamenya mu makaraoke kenshi ugiye kuraba ni zose bisigura yuko irevre ngira ngo ntimwamenyekanye kuko muvyiyumvira mugabo mwaramenyekanye kuko mwarakoze ku mitima ya benshi kuva kera gushika n'ubu kandi baracavyumviriza akajambo kanyuma mwubwira nk'abaririmbyi bariko baca mu makanda yanyu abaririmbyi bariko bararukubu ko bari nkakara akajambo ko nyene novuga ubwa mbere nuko ugira urunani bakaba umwe bakagira urunani na urunani rwaba nk'uko twe abatama bakera tuko tugira urunani muga turondera ubugene nabo bakiri bato baza twegerane nibaze twegerane tubacira umugani tubasigire n'umugani hanyuma nabo baza bawucira abandi kuko umuntu umuvyeyi watagucira umugani nawe umwana wawe ntawuzopfa umuciriye ndacuronka umubwira ibyo rero twavuga ati tereka tuje hamwe dutere imbere igihugu cyacu tugiteze imbere imico kama tuyiteze imbere kuko Burundi kugira buzokwamara Burundi nuko ya mico kama izokwamiriho tukagira ngo tugiye kuzana ibindi bishasha bayi urumva haraho nyene na urumva ni bica bikaruka handi bavuga urumva uburyo ubuzima bugenda burahinduka nkamwe ibyo urumva mwararirimba mwararonka n'ubuzi hagati byaba byoroshe mwarayiga amashuri mugaca muronka ubuzima bwabo bunyu urabona nk'umuntu ashobora kwitaratariza uko nyene ugasanga ariko arakora n'ubuzi ntibukiboneka kwa kundi namwe urabibona urumva nibaza yuko nka leta basubona yokora iki uno musi nabonye itangazo rivuga ibintu by'umuziki bya ibintu rivuga ni kivugi jeje kutunganiriza baririmbyi ni invitation mbona batanze batumira mugabo urumva batumiye aba magistrat batumira abapolisi n'abantu bo muri note nka wewe nibaza ko ibinye byaba byega mwebwe nkawe ubibonye muca mubona ko biba bimeze gute nk'ivyo ico ni cimbiro ciza leta iriko irakora kubyo twabisabye kuva kera ariko nivyigeze bija mu ngiro ubu rero urumva bariko barabikora aha rero batumiye aba twizere yuko abo bantu bagira bashire mu ngiro kuko niyo bajejwe amategeko abapolisi nibo bajejwe bafise inguvu zo kuzoshobora kubuza abo bantu ko babandanya bakoresheje ivyo indirimbo twaririmbye canke abandi baririmbye ugasanga bariko barazikuramo umusaruro mugabo waziririmbye atarico azikuramo nivyo rero byotuma amategeko aja mu ngiro bigazokubahiriza abantu ugasanga ari nk'umuntu yaririmbye wa kera
nawe arashoboye kugenda mukamubona agenda yambaye agakoti n'agashati keza kameze neza ukamubona asa neza atagenda arasega yego iyi nta kintu kibabaje nko kumva nk'umuntu wumva indirimbo yiwe mu iradiyo ivuga neza wagenda kumuraba ugasanga yambaye ipantaro yatabutse birababaje ugasanga arabuze n'amahera ya bisi arava nko ngaha akaja nko mu gatomo nk'akarorero ariko n'amaguru kandi umuntu wirigura hanura umva nivyo rero twifuza ko vyova none nko kuri mwebwe bizobagerako canke bizofata ababonye n'abariko bararirimba ubu unye mwebwe mwibaza yuko abaririmbyi ba kera nk'abamaze kuzishira ku masheni YouTube kuva kera canke ku mbuga zindi zitandukanye barashobora kuzigaruza urumva mu njamake itegeko rije nibaza yuko ntibarabidusigurira mugandi nibaza icyifuzo cacu hano uko atamwana n'ikinono batuvuga ngo bihereye aho iryo tegeko nirize riraba ibikorwa by'abantu bakoze ibyo bikorwa by'abantu bakoze ntihagire uwivogera mu kugira ubivogere banza ugende uwo muntu mubaze umwake n'uruhusha hama mushobore kuvugana hama niyakwemerera genda amahoro marana mugabo yakwankiye naho ntakundi wihangana hama mu maka hajya bavuze basubiramo indirimbo na mu biteramo nabone nuko ntababuje kuvuza izo ndirimbo z'abakera mugabo babanze babaze yuko uwo muntu ariko aravuga izi ndirimbo yuko niyo batari nko mu bitaro nk'akarorero niyo batabuze nka serumu niyo batabuze nk'agasabune nibaza yuko yari message iraba abaririmbyi abantu bagira amakahaoke abantu bakunda amakahaoke abantu basubiramo indirimbo z'abandi nibaza yuko antuka kandi bakavuga neza ati indirimbo niyanaka kandi hoje gusubira mu indirimbo y'umuntu utazi nk'akaro kavuga ngo indirimbo niyanaka hari habo tutamenya nukuri nawe urabizi kubera urumva amazina yabo naho tuba ko urumva urashobora kuba wumva indirimbo nk'akarorero bon irevre hari abamenyekanye cyane mugabo hariho n'abandi utamenya hari abantu baririmba indirimbo kabura n'ubu ukagenda ukarondeza ukandika indirimbo ntuzi titre yayo ntuzi aho uyikura utagiye muri RTNB ntaho uyikura urumva twe nk'akarorero nko mu gashitsi aho twe twagize nico twaziyeho wera nk'ico muza kutubaza turakizi abarimvye kera bose turabazi yego twoba bari ati iyi ni yanaka canke ni yanaka hano usanga ari iwanje none ngo wadushirira ko kugira dusezera abakunzi bacu neza ukaducishiriza kakaririmbo imvura iragwa umuvovu ugatemba ariko isi igumariya izuba riraka amashamba agashuha ariko isi igumariya aho ukwezi kuraka umuco ukaboneka ariko ijoro rigumariya inyenyeri ziraka umuco ukaboneka ariko ijuru rigumariya kunda ubumwe haranira ubumwe bavandimwe urakoze cyane ego nibaza yuko n'utari yamutahuye neza yatari yamumenye neza ubu nyaramwumvise tugushimire cyane rero ku mwanya wawe waduhaye murakoze cyane nkabona hari ibyo ntashitse ko muzombara ngaruke ndabitomore tuzogaruka urumva mufise ahantu mbega mukorera hehe uwo bakenera yo basanga he murafise biho mukoreramo turafise ahantu ngahanye mu Kibenga niho tugira duhurira tukagira utunama mubona najyara abaruguru baraza abaruguru kenshi baza iyo dufise nk'ibiteramo duca tubona muri ivyo biteramo tugatera inkuru mugabo bino turafise aho duhurira Akiya c'umunoni hari ryari mutegura ko gisubira ikiya c'umunoni umva n'ikintu kirekire twahamagaye bajya kuzorondera abandi ni bwa bumwe tuko turondera hagati y'abatamba n'abakiri bato ego urakoze cyane rero Celestin ndakushimiye cyane ego murakoze nawe yuko tuzosubira vuba hafi kandi n'ubu mutahevye kuririmba mu duhe bishashe no kuri turemwe biruzuye no kuri nzobiririmba kandi nzoza ni mama nteguje umuntu ashobora kuza afite n'igitara akavuza akaryohe urakoze cyane muratumvisa nzosubira kuduha show vuba nitwa muhamagara ego murakoze umunsi mwiza bye bye merci beaucoup murakoze ndabashimiye namwe mwese nibaza yuko umwe wese ntiyabuze ico hakura utabaza azobarondera
canke donc ni shiramwe ni ni twa solvable agashitsi Ego. solvable agashitsi Ego. twe tubirongoye ni warongoye iryo shirahamwe rigizwe n'abatama ba kera n'abamama ntibazana n'abamama canke abasigwa babo bantu ntibacamwe muri ivyo bintu abarinzi ba kera nk'abasigwa babo ivyo navyo tuzobishiramo mugabo gushika ubu dufise bajya barinzi ba kera. Murakoze cyane rero namwe umukama Imana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu bye Bye bye.